twebwe abasirikare giheruka kuva muri Somalia tukaba tugizwe n'ibatayo ya 70 abanyuma muri twebwe bashize itariki 4 z'ukwezi kwa gatandatu kuvuga mwiri yinga twaraye turangije ubu mu miryango yacu imyidogo amatati hagati yabo twubakanye ubu akaba ariyo aturanga twebwe rero turizwe n'iyo batayo ya 70 tukaba tukiri mu miryango yacu tukaba twagomboyeyo muri Somalia ibatayo ya 35 na 36 twebwe nizo twagomboyeyo izo nazo nyene murabe kuba ari twabagomboyeyo tukamara y'umwaka tugatinda tukagaruka ino nabo nyene bataraheza guhembwa udushara bakoreyeyo basiye bahaniwe amezi 2 mwiyumvire namwe umwaka wose urinde uhera ibihugu byo kwegeranya aya mafaranga bitararungika nubwo byo bitararungika leta ikacimara umwaka wose itararonka amahera ashobora kubiragurana twebwe abasirikare mataka akamaramaza umwaka muzima ukarinda uvayo utararonswa amahera wakoreye ubwo bukene bw'ivyo bihugu bahuze ubwo bari ubukene nyabaki leta yacu nayo yobikenya aho itoshobora kuronka amahera y'umwaka wose idashobora kuronka amahera n'amake kugira ngo igurane abasirikare bayo tutiriwe turatakara imiryango yacu ikemeye tugashika ku butaka bw'Uburundi kanuza kudutegera ku kibuga c'indege ahubwo biratangaje birababaje umukuru w'igihugu nakora ibishoboka byose ariko dutage n'imiryango yacu baduhembe ayo mahera twakoreye batwishurize canke batugurane